akenshi ikintu nabonye si muri eglise yacu gusa canke iki ni mwishengero ryo mu Burundi akamvuga uko muri rusangi ibintu kenshi biduhimbara kuririmba si ubutumwa bwiza duhimbagwa no kuririmba ivy'imitima yacu ishaka bifise indoto zidasanzwe zo kuzoba umuntu adasanzwe narabona ko vraiment iyo ntango ari izobandanya nkazoba umuntu akomeye abantu bose bavuga ati nukuri ari muri mvyo gose nyene urumva mubibona muri iyo myaka ubona n'abandi baririmbye kumva ariko ico gihe ndibuka maze gukizwa vision yanje yarahindutse gato ntangura kwemezwa ahubwo yuko nkeneye Imana nkeneye kubanza guhingurwa cyane nkeneye kubanza hari ahantu nyene ntarashika hari ikintu kimwe ca mbere ryantahuje eske kuririmba ubutumwa bwiza no kuririmba iki indirimbo zose twumva zivugwamwo Yesu zivugwamwo Imana n'ubutumwa bwiza ariko indirimbo zose ziririmbwa naho zoba ziko zirimba mu rushengero si ubutumwa bwiza neye akandasimyami numva fisi kindemesha ko Yesu yabonye ko no kwivura aranyigura aracungura nimore mu mutima wanje. Ndabahaye mwaramutse namwiriwe bakunzi ba Kejo Media niza ko muri mumeze neza mukomeye natwe ko mutubona turameze neza cyane turi fresh sana Imana yabikoze nongeye kuba ikaze kandi kuri Kejo Media mu kiganiro My Story aho tuyaga ku bintu bizima ku bintu bidasanzwe ku buzima bwacu ku bintu byatubayeho ku bintu byashikiye abantu batandukanye kugira ngo na benshi bashobore kugira ibindi vyizigiro bishasha bashikare kugira ukundi kurema gushasha bagabura umutima bagabura ivyizigiro basubire kubona ko ari abantu bagacira kuko ivyo bariko baracamwo ni ibintu biri simple ni ibintu bisanzwe kuko nabandi babiciyemo kandi byarakunze ko bavansa reka rero ndagusabe wowe ko dukora nturambirwe zo kugira ibihe byiza ni mutagiye subscribe canke s'abone kuri Kejo Media tugiye subscribe canke s'abone nimba nasuze umuntu wacu tugire share tugire like tugire comment kugira ngo kutwereka bwa rukundo dukunda ushaka kutwereka yuko uri umuntu wacu rero ni Jewe keza Fleur ya Audrey kuri micro za Kejo Media ndabasa kudukana ni murambigwe turi kumwe n'umutumire adasanzwe no mwigeme akiri muto no mwigeme adasanzwe no mwigeme yitwa Iinès ni muri kimwe mpimbaza Imana akongera kandi akaba no muntu ntokirirwa ndavugira ngaha kuri micro aza kuvyivugira reka premièrement ndamwakire bagwaye ikaze Iinès. Murakoze cyane kanyakira. Ameze neza. Yego ndashima cyane ndashima. Yego. Wow. Biranaboneka no mu maso. Ndabona kamwemwe ari kose. Ya, Mana yabikoze. Kandi baje waberewe da. Murakoze. Aje waberewe vraiment. Yes ashimwe. Abantu bose ngira mwibarabara bagiye baravuga ati amen amen amen. Amen gose. Iinès ndamukiza abakunzi ba Kejo Media. Abakunzi ba Kejo Media ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri ko muradukurikiranira. Akajambo keza kuri bo. Ndabipfirije kudukurikirana na kino kiganiro ndizera ko muza kugira ico mwakiriye kandi kibanezera. Wow. Urakoze cyane. Iinès ushobora kwidondera mu buryo bwagutse bamenye neza neza uwo turi kumwe wariwe rego navuze ko twa Iinès navuze ko wenje mbimbaza Imana ariko hariho byinshi bakeneye kumenya mbega Iinès avuka hehe Iinès aba hehe Iinès asengera hehe Iinès yifashe gute ameze gute Okay Iinès zina ryanje gyuze ni Iinès Iterteka amvuka mu ntara ya Ruyigi niyo navukiye ariko ubundi mu ntara ya Bujumbura kumbuza amashure na jino nje kwiga rero Iinès ni umwigeme avuka mu muryango w'abantu bakijijwe nakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe
nkurasengera muri Eglise Evangelique des Amis aho nyene mu Ruyigi niho nakoreye n'ibikorwa by'Imana ni naho natanguye kuririmbira birabandanya gushika rero no munsi aho ndi muri Kisagara ca Bujumbura naho nyene ndumuririmbyi kandi ndacasengera mu ishengero ry'abagenzi riri mu Kamenge kandi ndubu ndacakora ibikorwa by'Imana muri iryo shengero hama rero nk'abandi umuririmbyi ndirimba muri Eglise nkaririmba no mu wundi mugwi hari umugwi ndirimbamo witwa The Alone of Christ n'ibindi rero bitandukanye ariko kandi sinokwibagira kuvuga nuko ndi umunyeshure ndi umunyeshure naho ndiko ndabigabanya buke buke ariko ndi umunyeshure ego uri umuselibateri urakuze cyane ku mwidondoro wawe vraiment uravuze mwidondoro wose amavina kubaza byose babyishuye vraiment muhizi kandi ni cyabwenge biza ko abantu tumenya kwidondora ku buryo nawe ko dukurikirana bashobora kumenya neza neza abo turibo Iinès itera iteka mbega abantu bava hariya mu misozi bava ngo babita gute mu ijambo rimwe abamano urakoze amanuka niko niko bigeze tavugendera oya ndumumanuka niko kwimba Tugomba kumenya Iinès yamanutse gute byagenze gute uretse ko ryari ishure uko biri kose hariyo impamvu nyamukuru kuko hari amashuri ego nibyo nkuko natangoye ndabivuga narize mu ntara ya Ruyigi ndiga gushika muri 9e hama mbaye oriente canja kuyiga Gitega niho nabandanije nkorera ibikorwa by'Imana n'ibindi byo wanje hama ariko maze guheza imanite niho ndafise mukuru wanje cyane kandi ndamushimira cyane niho yakunda kumbwira ati fokuzi no ko akenshi yarabona ibikorwa nkunda cyane byo kuririmba akavuga ati ifokuza kubandaniriza no ko hari ukuntu nk'abantu nyene tuba turi ruguru hari ukuntu yuri kurakora ibikorwa utatembera bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze hariho urugero utigerugera kwa ahantu wamushikanye ukabona umenga bigarukiraho ngarambye ati fokuzi no kugira ngo wagure ukore nyene utangure kubona abandi urugero bageze ko kugira ngo bigufashe nawe mu buryo ukora hama rero ca ndazino abariho ca nza kumbandaniriza universite kandi ikindi naco n'abandi tuvukana bari basanzwe barajino no kuvuga tumaze kuzino nashikiye mu muryango w'abakuru banje n'abatoyi banje ca turabana yego urakoze cyane tumva wamanutse mu buryo bwiza mu buryo busobanutse aho benshi batubwira ati je kugira amanuke byagenze ukuntu ariko tuva byagenze neza none iteka Iinès yakuze gute iteka Iinès nabivuze ko navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe navukiye mu ntara ya Ruyigi ahantu mu quartier benshi bavuze mu Ruyigi baca bayimenya quartier nyene iri ahantu hagati mu gisagara irimo abantu benshi sinzi ko novuga sinzi ko nobita abanyamuji gusa nakuri abasirimu ahantu aba intellectuel reka ncaye mvuga ati abantu b'abaswahili cyane okay mu giswahili ego nakuri ahantu rero ntibyari byoroshe cyane kuhakurira ngo ugume mu nzira nziza y'Imana kubera ko twakuranye n'abantu benshi badakijijwe ababanyi abo twabana abo twigana abo twagendana kenshi wasanga ari abantu mudahuje ibyizerwa niko novuga mudahuje ibyiyumviro hamwe uvuze ati ngomba kujya gusenga nabo baguha izindi programme rero nakuri aho hantu ariko Imana yari yarangiriye neza umuryango wacu wari w'abantu bakijijwe abavyeyi bubaha Imana baduhamagarira gusenga cyane cangira n'Imana ngira n'abakuru banje bakunda gusenga n'abonyene rero barabiduhamagarira cyane barabiduhamagarira twebwe nk'abatoyi babo bakaduhamagarira kuja gusenga muri Sunday school ari naho nshimira Imana kuko niho ingabire yanje yo kuririmba yatanguriye gushika nahigeze rero nakudiriye muri ubwo buzima ntibyari byoroshe kuko urumva iyo umaze kubana n'abantu nyene mudahuza cyane ibyumviro byo kwemera biragoye ko uhagarara neza ariko Imana yarabanye nanje nkorera ibikorwa by'Imana aho mu ishengero ry'abagenzi irabana nanje biragenda neza
ya novuga gushika kuri uyu munsi. Yego Urakoze cyane ariko kandi barakunze kuvuga ngo abana bavukiye mu miryango y'abakristo cyangwa mu gipastor cyangwa mu cyarimo abo bana kenshi usanga badakijijwe cyangwa usanga bafise agakiza kakamenyere ak'umuryango akoko cyangwa mvuge akaronda kagakiza karaba akamenyere akamenyere bafise akamenyere kagakiza. Wewe Iinès wakijijwe ryari? Urakoze cyane, icyo ni kibazo nkunda kwishura cyane kandi kinezera kuvuga kuko umaze gukura mu muryango w'abantu bakijijwe ugakurira mu rushengero biragoye kumenya cyane ngo narakijijwe. Akenshi none ubona ati ndaja mu isengero z'Imana, akenshi rero umuntu acabona kumenga bigarukiye ngaho na cyane cyane kuko urumva ntuba witwa nk'abandi, ntuba ubona nka twebwe tuba twakura abantu batanwa nk'inzoga uvuga ati Jesse ni inzoga. Ibi bintu abantu babona bigaragara ukabona umenga ntabikora tinone n'igiki cyo bakivuga ko je ntakijijwe tindakora ibikorwa by'Imana. Mugabo je ndibuka maze gukora ibikorwa by'Imana mu rusengero nari umwana gusa, nari umwana aserukira abandi ko abivanye n'ingabire zimwe nari ifise, nari umurongozi w'abandi bana muri kohari ya Sunday school. Rero akenshi hariho inyigisho zakunda kuba zo kwigisha abana. Rero kubera ko je nari nkerebutse vraiment, rero hari igihe banshira nko mu bigisha nyene ugasanga nka programme byabyo kandi nari umwana mugabo ukuntu bizogenda ugasanga nyene baranshizemo nkabikora. Rero ndibuka ico gihe twize igitabo kiri hano cari icabana nyene ucona mu gatabo hacafyemo n'utuntu nyene gusa cavugamwo inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwirambuye niko novuga kuko hari igihe tuguma tubyumva tubisoma uko hari ukuntu rero wasanga ako gatabo kari detail ko abana hamwe umwana nyene atahura neza. Ico gereje narimo mu bigisha ariko maze gusoma ico gitabo ndibuka ikintu ca mbere Imana yatanguye kunganiriza, yanyibukije yuko umuntu wese ari umunyabyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Jewe vraiment mu buzima nari mbayeho siniyumvira ko hari umuntu aja mu rusengero cyangwa umuntu yakuriye mu rushengero yakuriye ahantu basenga yo kwitwa umunyabyaha. Numva ko bihagije none ibikorwa by'Imana ndabikora, sinabona vraiment ikintu no kandi nkabona ndatandukanye nabo bandi bana twabana, hari ibintu bakora je vraiment navuga ko ntokora. Mugabo iryo jambo ry'Imana riranyigisha ndavuga iske none umuntu numva nyene ndugurutse amaso. Rero ako gatabo ndabandanya ndagasoma, ndabona yuko umuntu wese uko yoba ari uko ameze kose akeneye gufata ingingo yo guha ubuzima bwiwe Kristo agagira intango y'ubuzima bushasha. Kandi ico gihe maze kwemezwa ko ndi umunyabyaha narabiravye sanga by'ukuri naje ndi umunyantege nke. Hama canongera ntahura yuko Yesu yapfuye kubera nyene abo banyabyaha. Ico gihe rero nanje rero ndiko ndafasha abandi bana nanje ndafashirizwamwo ndavuga ati Yesu by'ukuri naje ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke nk'abandi bose, ndagukeneye nanje umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ico gihe rero ndibuka ko ikintu gikuru cabaye mu buzima bwanje maze gufata iyo ngingo, hari ibintu byinshi byahindutse. Nuko rero gukizwa kwanje kwaje niko nabivuga. Urakoze cyane, tumva mwafashe udufatiro ijambo ry'Imana yashaka kubahindura biciye mu ijambo ati bose bakoze ibyaha nibashikira ubwiza bw'Imana. Ariko yavuze yuko umaze gukizwa maze gufata ingingo hariho byinshi byahindutse. Mwoshaka kubidusangiza ariko nimba bikunda. Ego nta kibazo. Ico gihe maze kuganirizwa muri iryo jambo ndibuka ko kubera ko je muri eglise wacu nararirimba nahongera muri Sunday school kandi Imana yari yarangiriye neza, nari umuntu afise igikundiro cyane mu ishengero cyane. Nari fise igikundiro rero urumva ivyo byose byarafatana nkumva ati by'ukuri jewe je ngibintu byo kumva byana banze bavuga ati Iinès reka dufashe Iinès, nkumva bose barambwira Iinès urampezagira uragira ucubona nyene sikse nkizo. Rero nari fise indoto zidasanzwe zo kuzoba umuntu adasanzwe. Narabona ko vraiment iyo ntango ari izobandanya nkazoba umuntu akomeye, abantu bose bavuga ati nukuri ari muri mvyo gose nyene urumva mubibona muri iyo myaka ubona n'abandi baririmbye kumva. Ariko ico gihe ndibuka maze gukizwa
vision yanje yarahindutse gato ntangura kwemezwa ahubwo yuko nkeneye Imana, nkeneye kubanza guhingurwa cyane, nkeneye kubanza hari ahantu nyene ntarashika. Iyo etape nagomba gushikako narumva yuko nurundi rugero rudasanzwe. Imana irabanza irambwira turakeneye urankeneye ngwiriye muri wewe, reka ndayivuga uko. Imana yanganirije ubwa mbere yuko ikenewe muri jewe ari nyinshi gwiriye, cangira rero iyo nyota yo kubanza kurondera Imana. Ndumva ko Mana niki gikorwa ndiko ndakora cyo kuririmba, ndabona ko hariho ndagukeneye, ndagukeneye gusumba uko abantu bakeneye jewe, kuko nawe umenga abantu barankeneye nzogira bazovuga mugabo Imana inyemeza ubwa mbere yuko niyo ikenewe ubwa mbere muri jewe, hama nanje abantu rero baheze bakira Imana imaze kuma muri jewe. Ico gihe ntangura guhindura ibintu bimwe, ntangura guhindura isengesho, ndavuga ati Mwami ndagomba kukumenya gose, ndagomba kubana nawe, nyegereza hafi yawe, ubanze unyigishe. Sinovuga rero ngo narayize ngo naramenye Imana gose, oya nubu ndaciga kuyimenya, kuko Imana iragutse, irarengeye cyane ibyo umwana w'umuntu yibwira ko wegera ni kuyibona ubundi buryo. Rero ico nico kintu ca mbere cyahindutse, nahinduye ivyumviro, ndumva ko Imana irakenewe cyane mu buzima bwanje gusumba iyo 6 cyangwa gusumba iryo zina nagomba kumva ko rikwiye kuja hejuru, ariko Imana iracakenewe cyane muri jewe. Wow, nje gushimira Imana gose. Iinès, iyo umuntu afashe decision yo kwakira Kristo neza canke yo kuba mu vya Kristo cyane, ati abayuguriye imiryango, ivyago, ibigeragezo, kuko urumva ko aba yiteranije a 100% na shetani. Iinès nk'inkumi uri mu gakiza, umuririmbyi yizewe n'ishengero, yizewe n'abantu bose, afise igikundiro, afise 6 mu ishengero iwabo, vyagenze gute ubwo rugendo muri ya myaka bavuga ya myaka y'ubu adolescent? Vyagenze gute? Wayibayemo gute? Ikintu kimwe gusa novuga, burya nta buzima na bumwe burya bworoshe ubwo bw'ubu adolescent canke waraburenganye, mugabe ikintu gikomeye mu buzima uko Imana yegera niko nayo ikwiyegereza, kandi uko wegera Imana hariho intambara zimwe zimugenda uragwana kandi ukanesha. Sinovuga ngo byari byoroshe cyane, ariko uko ubwo iyo decision nafashe yo kwegera Imana hariho ibintu byinshi Imana yagira mfata, kuko hariho ingingo zimwe naca fata nkumva ati ibi inyereka ndavinyore, ati Imana ndakeneye gushika kuri iki. Kandi hari hano navuga ati ndashaka gushika, ntibya naho nafashe iyo ngingo ntibyatumye ndeka kuvuga ko fise vision yo gushika ahantu kanaka mu kuririmba. Oya, nagumanye iyo vision. Rero ikintu cyose maze kubona, ikintu cyose numva ko gihava kinkura kuzoshika aho hantu nagomba gushika, ico kintu nta nikibanza na gitoyi cyabagifise muri jewe. Iyo maze kuraba ikintu nkavuga ati none eske iki kizonshika nahe, hari gihe wiyumva ukavuga ati none ndacari mu mwaka wa kangahe, ukabona nyene ivyo vyimviro byarakunda kunzamo kenshi, nkavuga ati Mana ndacakeneye, sinkeneye ikintu kinciramwo, narumva ko ndagomba kuzoshika ahandi hantu, ndagomba no kuzoshika ahandi hantu nawe twicaranye nkuko nyene. Rero narabona ati no ibi bintu ikintu kigomba kuntangira Mana ukine. Kandi rero narakunda gusenga, sinzi n'ukuri byari binatangaje, narakunda gusenga cyane. Rero kandi ikindi kintu naco narakunda kumva impanuro, kubera ko hari abantu benshi bamaze kubona umuntu ariko arakora nkuko bakuja hafi bakaguhanura. Rero narahuye n'abantu benshi bampanura bakambwira ati Iinès, aho rero wewe twegereye nka ruguru iwacu bakubwira ati aho satani ibitero ni byinshi, bavukoresha nk'izo terme, ati urakwiye kwiyubara. Kandi ikindi naco camfashije, narifise bakuru banje nabikubwiye, nibo bakuru banje bankurira, abarongozi banje bo muri korali, kwa baramfasha rero cyane, baramfasha gose. Hajya kugira umuntu mukuru wawe n'ikintu kidasanze, hari ibintu udapfa gukora ufise mukuru wawe. Kandi abakuru banje twarakundana kandi narabubaha gose, kandi baciye bambera n'icitegererezo ciza benshi. Rero byo byose byaramfasha, nkavuga ati no irifo ko nkora uku, barampanura gose. Urakoze cyane. Bisigura ko Iinès atigeze agira bya bindi vy'ubwana byo kugira agakopin. No.
nokuri bakuze kuvuga ati biragoye ko umuntu yovuga ko akijijwe akiri umujene afise uwo bita umukope apana umufiance uko hagiye umufiance ukuze yaje hageze ko nko muri ibigero ugezemwo ubu ni bon tushaka kuvuga ati Iinès afise umufiance rukundo wo kuduga mumanuka rwa rukundo wanashima kenshi rubera mu ivyaha byinshi biragoye cyane ko umuntu ashobora kuvuga ati je ndakijijwe katuvuga ati Imana ishimye ko bitagushikiye nokuri ndashima Imana ngaho nimbubeshe bazotuje muri commentaire babivuge atarumbeshe vraiment ico gihe mu bisanzwe vraiment byari bitangaje mugabo kandi ikindi kintu cyakunze kumfasha urumva nayo ifite titre iremereye muri eglise narumva narumuririmbyi narindongo y'abandi nari imbere y'abandi kwishure narimo muri public kandi nari mu barongozi urumva rero ivyo byose narumva ati neba mbonye ego hari haba birenga ko sikuvuga ngo nico gihaga mugabo ndashimira Imana yarangiriye ubuntu budasanzwe kandi ndabishima kuko hari ibintu byinshi nticuza kuko hari igihe ugera ahantu ukibuka ibyo wabayemwo ukumva nyene urabihiwe na wewe gusa iyo ndakigeze k'ico ndashima Imana yaramfashije kandi ntibyari byoroshe nakubwiye ko naba n'ahantu bigoye cyane ariko Imana yarabanye nanje ndabishingira intara wow bisubira ko muri ico gihe abaza bose kukubwira bwa bujambo ngo butubesha ngo baradukunda ahubwo rero uraje barananinya ahubwo je si benshi vraiment baza baraninya oya sinayasa sangwa naramukozi w'Imana naramukozi w'Imana adasanzwe barantinya chef ten sikupa kuja kubwira ibintu bya byose chef ten benshi je vraiment barantinya ahubwo baraba bagenzi banje je mbere nabifise abagenzi benshi imbere b'abahungu ndibuka abagenzi banje nayo bifise n'abagenzi twigana twicarana nukuri ahubwo je abahungu basanga twiterera inkuru ama blague nta birebire vraiment intana musumwe vyigeze bishika kumva kumenga uwo bijamwo nawe byarashika ukumva ngene uri wenyene ubonye abandi bakobwa muri murunganwe rumwe bari kumwe n'abakope babo kumva ko nawe hari icubuzi nivyigeze ahubwo gusa rero nabo baza nk'ukundo ndahabo byashika bakandondera nkumva ati none nk'uyu vraiment nkabana nawe nyene n'umukozi w'Imana nawe nyene mu rushengero nkawe nyene n'umuhungu wawe nkumva mugabo rero kenshi narakunda guca niyumva none kenshi je narakunda kwimvira kuri video yo wandi co ngomba gushikako nkiyumvira ati none ibintu byodushika nahera hariho rero nawe byangora mbere wanashaka kuvuga ngo oya nka wiyo ndabihera nka buri urufatiro ruzima nyene magararako bisigura ko nawe agatima kari karima mugabo gatinya ndakunda ukuntu uri clair agatima kaza kuvuga ati none bibaza nkavuga ati nanje vraiment ndakuze ndagene VM nk'akarorero ati naye nkabona abagenzi bawe nkabyumvira kwa mugundi mwanya nkumva ati oya reka mbanze ntekane mbanze ntekereze wow reka tuvuga ati rero Imana ishimwe kuko aho n'ahantu hagoye gose ubonye uharenganye amahoro uvuga ati Imana ishimwe yarakoze byoroshe Iinès watubwiye yuko hari ya mu Ruyigi iyo uvuka umusaza abo muvukana bakubwira yuko bitokunda yuko ingabire yawe yavansa maka uje ibujumbura kugira ngo umenye aho ibintu bigeze inyuma y'ico gihe cyose weje manite waciuza buja mbega aho washikiye mu rushengero washikiyemo bakwakiriye gute wabona vyifashe gute wari ufise ikihe kibanza jewe rero ishengero nasengeramo kwana nabikubwiye ko ishengera nasengera amarige nkusengeramo n'ubu twebwe urumva uje urarungikwa n'ishengero urazana icete ngisitsiko ngiro cyo bitahura rikakurungika rero ikintu kimwe cyafashije ahantu nashikiye nari mfise abantu dusanzwe tuzinanye twahurira mu bikorwa by'Imana kubera ko hari naririmbamo vraiment yari korale nziza cyane hari gere twaja mu bikorane tugahuriramo rero nawe yandi makorale yavuye ni Bujumbura bakumva ingabire dufise bakavuga ati nukuri murabandi ukayege batubwira ati shamura barugura ati abigeze no kwisana tw'abantu baruguru boshaka gupresenta ibintu nk'ibyo rero tumaze kuzino bajya rero twarahuye narabasanze barampana ikaze karibu
nukuri karibu gusa rero nyene haba hari amategeko ntushikangushike winjira muri ko hari rero nanje ko nawe fikiri ku mutima navuga ati naho azoba imyaka 2 nzicara ntekana pana bimuca wumva ngo reka ngende hari abampamagaye hari abampaye icicaro ya navuga sinaye fisi umutima wo kumva ko no kwiruka mu mashengero atandukanye navuga nzotekereza aho bazonyakirira naho rero maze gushikana arashitse nk'umuririmbyi asanzwe nk'abandi bose baranyicarikaho ndamara umwanya nyene dutegerezwa kumara kugira ngo batwakire ndarindira nihanganye ndatonda mu repetition nyene uko bigiye hama igihe kigeze baranyakira kandi ndashima Imana barankoresheje cyane n'ubu rero ndabandanya urakoze cyane barakwakiriye baragukoresheje gushika no munsi Iinès ariko aregereza za ntumbero ziwe yamye yifuza canke bimeze gute nukuri ndashima Imana cyane hariho igihugu ahantu kiyumvira ibintu karota reka mvuga karota indoto ndazi nk'umuntu aririmba cabyo ukibona urahandi hantu kiyumvira ati jewe rero myaka ico gihe umva bikaba mu ndoto mugabo ukabona ko ari indoto pe rero ndashimira Imana kuko byinshi mu byo nasengera sindashika nibyo mugabo ndabona ko ndi mu nzira kandi nzoshika aho ngeze sinicuza ngo mvuga ati narahushije canke ati sindiko ndavuga ati sindiko ati ibintu ndimwo wapi oya ndashimira Imana ndabona yuko arejo ahiga yeje kindi gihe indoto zanye zizogenda zibukuri urakoze cyane reka dusubire inyuma gatoyi Iinès mu buzima umuntu agira utu erreur twishi nubwo umuntu aba akijijwe hariyo udukosa tumwe agenda arakora mu buzima twatundi atwibutse avuga ati aha naradekonye cyangwa aha narakusheje nka Iinès kuva mu bwana bwawe gushika no munsi canke tugume mu bwana bwawe n'ubuye bukosa wiharura ko uzi wakoze bwawe ndi hora wibuka avuga ati aha nari namenje aha nasarishije mbega basha bari ntungane umukozi w'Imana sinari ntungane sindiko ndiyumva neza ikintu nohava mvuga mugabo pe sinemeza ko ndi umweranda ntibibuze gusa kenshi jewe ikintu cakunda kumfasha ngira ngo cotuma ntaronka ibintu byinshi cyane no kwicuza novuga ati ibintu kweri byagize akeshi ikintu ndakunda guhanuza nkabaza ati iki kintu ko kimeze uko nkore gute kandi rero hagiye uhanuza hari abantu bagufasha rero kenshi mu bintu byinshi byakunda kumbako nakunda kwegera abantu bansumba bankurira nkabaza ati iki bimere gute rero sinomva nta kintu kinini nicuza cyane nukuri Imana yarambereye mu mizigi Imana yarabanye nanje bihagije naho nabangiye gutemba yarangarura ibintu bitaraba nabi reka ndabivuga uko yego urakoze cyane Iinès waragaragaye mu mashusho cyangwa mu masanamu y'abaronse impamya bushobozi mu ishure rya Brightness Burundi Iinès irya shure byageze gute rijemwo canke irya shure warikuyemwo iki cari gitandukanye n'ubumenyi wari ufise canke n'ivyizego wari ufise utararijamo nari nabivuze ko igihe namara gukizwa naciye ngira ingingo canke naciye ngira umutima wo kuvuga ati ndagomba kumenya narumvise shaka kwiga cyane kumenya ati none ibi bintu ngomba kujamwo ibi bintu nama ndota mbona ndiko ndagera handi hantu ibi bintu nibiki rero no kuvuga ko maze kumva ahantu hose hamamagarira ikintu cyo kwiga numva arakaryo keza ahubwo ku buzima bw'iwanje na cyane ryari ishure ryigisha abantu mu byo guhimbaza Imana no mu byo kwandika indirimbo rero jewe muri bimwe muri vision zanje nari umwanditsi w'indirimbo mugabo nkumva ko ndakeneye kubimenya ku rundi rugezo hari ahandi hantu ushaka gushika rero iryo shure namaze kuryumva nyene publicité nkuko n'abandi babyumvise ngira n'abantu rero ndafise bakuru banje nkunda cyane bakunda kugira ikintu cyose bacumvise ati genda rero ndafise mukuru wanje yacambwa hariho rire ishure rigomba kugera rikeneye kugiga kugira ngo rigufashe rero maze kuryumva kandi ryari ishure ryoroshe kwiga kuko hari ibihe twiga ntiryari imisi yose naciye ngenda kugiga ndarinezerewe cyane
kandi by'ukuri ndashima Imana cyane, ndashima Imana ku bwa rya shure Brightness, ndashima Imana ku bw'umuhamagaro yashizemo mu batwigishije, kuko birafise ikintu kinini byakoze kuri jewe, kuko ryaratwigishije kandi maze kwiga by'ukuri nace sanga hariho byinshi nakoze, byinshi nabayemwo, kandi ndabikorera mu rusengero, kandi rero gitangaje abantu barahezagiye mugabo usanga harimwo ugudatahura kuzuye, harimo nyene ahantu twihenda kubera agakiza k'abantu nyene novuga ati bimwe nyene dukuriramwo ukabikora nk'umugenzo kwa uko vyama bimeze, ariko ugasanga hariho ibintu winjiye indani usanga hari ahantu nyene dukora ibihwanye n'ibigumbagumba byacu, ariko atari ku ijambo ry'Imana ribivuga. Rero bimaze kugiga iryo shure narahumutse amaso, ndabona ati bwa undi ndandika indirimbo mugabo hari ibintu bidakwiye kuririmbwa, hari ibintu twita ubutumwa bwiza mugabo atari ubutumwa bwiza, bihwanye n'ivyo twebwe dushaka, nkaririmba ibigumbagumba by'iwanje ariko atari ico Kristo ari, kandi atari ico Kristo duhamagarira. Rero iryo shure n'ubu ndacashima Imana ku bwaryo, narugurutse amaso ndavuga ati nuko, kandi sanga riragutse cyane, bikeneye ko umuntu yama ari bikunda umuntu yo kwamagiga kuko n'ubuzima ushobora kutubwira ibintu bibiri canke bitatu iryo shure ryaguhumuye kw'amaso utari uzi, canke wabonye yuko ivyo wari uzi bitari bikwiriye, ahubwo iryo shure ariryo ryaguhaye gutahura neza neza intumbero ugomba gufata? Ibintu n'ukuri ryamfashije ni byinshi, ariko reka mvugemo bibiri nk'uko bisabye. Hari ikintu kimwe ca mbere ryantahuje, eske kuririmba ubutumwa bwiza, kuririmba ubutumwa bwiza no kuririmba iki? Indirimbo zose twumva zivugwamwo Yesu, zivugwamwo Imana n'ubutumwa bwiza, ariko indirimbo zose ziririmbwa naho zoba ziko zirimba mu rushengero si ubutumwa bwiza. Natahuye yuko ubutumwa bwiza novuga ko bugizwe n'ibice bitatu: indirimbo zivuga ku c'Imana iri, Imana tuvuze c'Imana iri, Imana n'umuremyi, Imana n'urukundo, Imana kamere k'Imana, reka mvuga uko. Hama kigira kabiri ico Kristo ari, ico Kristo yakoze, ni ukuvuga umusaraba, bitwibutsa ko twari abanyabyaha tugacungurwa. Hama kigira gatatu kitwibutsa ivyizigiro vya kazoza, ivyizigiro twizigira nk'abantu bamenye Imana, tukamenya ati hariho ikindi gihe tuzova muri ubu buzima tukaja kuba ubundi buzima. Rero indirimbo y'ubutumwa bwiza ishingiye kuri ivyo bintu bitatu: ic'Imana iri, ico Kristo yakoze ku musaraba, n'ivyizigiro. Rero natahuye ati iyo umuntu ariko araririmba ikindi cose kitavuga ic'Imana iri, kitavuga ico Kristo yakoze, kitavuga ic'ivyizigiro vy'abizera, ubwo si ubutumwa bwiza. Hariho kandi nazo ni bon nzira zo kuremeshanya mu bundi buryo wahe, mugabo igihe tuko turavuga ico biba birebire ariko inyuma yo gutahura ivyo vyose, nka Iinès niyihe ntumbero nshasha yafashe? Intumbero nshasha nafashe, naciye mbanza ndasuzuma kwanza indirimbo zimwe nari maze kwandika, kandi iryo shure ryaradufashije kuko tumaze kuzandika twarakora amadevoir, ibibazo byo kwandika indirimbo bakazidukosorera. Rero tumaze kuzandika tukazikosorera hamwe, narabona amayerere nagize, nkavuga kumba, kandi vraiment ibintu by'umuco atari bya bindi byo kuvuga yuko ngo ni kubera kintu nyene umuntu akwereka tukabona ati nibyo kintu gihwanye n'ibyo jewe nashaka, si c'Imana iri. Rero iyo turakora amadevoir twarazana indirimbo bakadukosorera. Rero byaramfashije ubu unye ikintu canyunguye, iyo ndiko ndandika indirimbo ndayandika, kandi ntibintera isoni kubwira umuntu kanaka mbona ko ari imbere yanje kumubwira akamfasha gukosora iki kintu yiterme yumva ari biblique canke n'ibyaye nyene bihwanye n'ivyo ngomba, hama umuntu akagufasha. Ico rero nibaza ko ari ikintu nakiriye nakuyemo kandi gikomeye cyane. Urakoze cyane. Inyuma yo kuvuga ishure rya Brightness canke ishure ry'abanditsi n'abarongora amakoraniro, barafashe iyindi ntumbero
urabona yuko ivyo wari urimwo bitari bikwiriye uragira iyindi minyanyo nshasha haba mu kwandika canke kurongora amakoraniro vyaroroshe ko ushobora kubikoresha aho uherereye canke aho usanzwe ukorera nko muri church? Nukuri ntivyoroshe, reka mvuge ati ntivyoroshe kubera aho fete n'ivyanye nakubwira ibaze jewe ico gihe nagiga iryo shure si kuvuga ngo ryari rya mbere, naje nari nsanzwe ndabikora, nari nsanzwe aribwo buzima mbayemwo igihe kinini. Rero urumva si ibintu ufata ingingo uwo musi nyene ngo uce utera ubitawuza kira muntu wese, ni ubuntu Imana kugira ubwa mbere ugatahura ati mbega ibi nukuri, hama ukagira umwete wo kuvyapurika. Rero sinovuga ko vyanyoroheye cane kubera kandi akenshi ikintu nabonye si muri eglise yacu gusa canke iki ni mw'ishengero ryo mu Burundi, reka mvuga uko muri rusangi ibintu kenshi biduhimbara kuririmba si ubutumwa bwiza duhimbagwa no kuririmba ivy'imitima yacu ishaka zitambika neza utumelodi twiza. Urumva umaze kumva indirimbo ati iratambika, ntiwita ku vyo bariko bararirimba, ntiwita kuki ivyo itambika, umaze kumva ari umwanya wo kuririmba izinyaruka ukumva iraza gutambika igisirimba, ntiwiyumvira ati umva biba bigoye, kandi rero abantu nivyo bibaryohera. Rero ariko nizera ko Imana igenda ifasha ishoboza. Okay, katuvuga ati no ngaho Imana ishimwe uko tubumva yuko Kristo canke mpwemu yera ariwe yamye akubereye umwongere canke umuyobozi aho wagiye uraca hose. Ariko kandi tagomba kutwiganira, uramanutse uvuye mu Ruyigi uje i Bujumbura weje Imanite, nibiye bintu wabonye ngaho i Bujumbura vyakubereye nk'igitangaro canke nibuye buntu bwakunyuzuye ugeze ngaho i Bujumbura, nibuye buntu bwaguhabuye kuko wari umumanuka utavyibagiye? Sinavyibagiye cane. Ikintu gusa cantangaje vraiment kandi candyoheye, i Bujumbura hariho abantu benshi bazi kuririmba. Aho fate twewe bibereye iwacu urashobora gusanga muri nka babiri batatu bashobora kuvuga ati mwebwe nukuri bizeye mugabo, kandi rero ico kiratuma umuntu adakora cyane kuko umubona ati jewe none ati aha vraiment nagerageza mugabo. Rero shisino byaranyugurura amaso ndabona wow, kumbe kubera ko narakunda indirimbo z'abazungu cyane, nkavuga ati bwa ndi b'abazungu no mu Burundi bariyo, hari abantu bazi kuririmba cyane, hari abantu bafite ingabire nyinshi cyane. Rero ico ni ikintu numva cantangaje vraiment, aho usanga nyene kandi ni benshi cyane. Rero ico nibaza ko ari ikintu candyoheye cagize, hama ibintu navyo vyanyuzuye sinibaza ko ari byinshi cyane kubera ko sinanje no rimwe narakunda kuzino nkamara igihe kinini. Ego nkatembera, turafise n'amafamiye uko, rero nibaza ko vyinshi nari maze kubibona gake basi. Ariko narabonye yuko hari abantu bafise ingabire nyinshi kandi Uburundi burafise ubutunzi cyane mu baririmbyi, niko nobivuga. Urakoze cyane. Nk'umuririmbyi wari ufise intumbero canke waririmbye kuva mu buto bwawe ariko ukaba uririmbira mu karere novuga yuko kataboneka canke bitokunda yuko ushikara gutahura canke kwaguka, utokorera ingabire yawe neza nkuko wari uvyifuza, ariko uraza i Bujumbura uvuga ati jewe burongera nkore, ngira ntangure, ngira nshike kuri za ntumbero zanje. Nibiye bintu uriko urabona nk'intambamye mu nzira zawe muri bino bikorwa? Ikintu kimwe gusa novuga nk'intambamyi, ni hahandi usanga hari igihe usanga n'ubuzima muri iki gihe bukomeza kugora gusumba. Rero hari igihe usanga hari ibintu byinshi ushaka gukora kandi ukabona ko vraiment ufite ikintu cagutse wumva kiri muri wowe ugomba gukora, mugabo nyene hagera ku kibazo c'akafaranga ugasanga kirakubereye nk'intambamyi. Hagera ku kibazo cyo kubona ati mbe bya bintu ndabitegure mu gihe kingana, ukabona ati iki gihe vraiment simbona ko nzoba nashitse kuco shaka. Rero nibaza ko ari intambamyi ikomeye cyane kuba usanga ufise ibintu bikomeye biremereye, indirimbo iki mugabo ugasanga nturi kubirekura uko ushaka.
canke ukasanga urafise vision yo gukorera ahantu kure kuzura ko je muri vision ziwanje ndafise ikintu cyo kuja gukorera ahandi nkafasha abandi baririmbyi cyane cyane apana mu kuririmba mu kwigishanya ku kintu cyo kwimba uko amaze kwigisha ya brightness natahuye yuko abantu benshi nyene bari nkanje uko nari meze hariho ibintu byinshi dukora mu kutamenya kandi iyo wicaye ukiga ugasanga bwabundi nyene nari mu byo ntazi rero nk'icyo nkaciyumvira ko nkashivuga ati ndashaka kugikora subire uruguru kwanza mu bo twakorana nawe ndabwira ati bajama ati nimuhumuka amaso ibintu rero bimeze uko rero nkaca sanga nk'ivyo bimbere intambamye kuko urumva bica bisaba yuko ari ikintu witegurira ugashiramo amafaranga ukagira nibaza rero ikibazo c'uburyo ari ikintu gikomeye cyane reka tuvuge ko Imana izogushoboza kuko ufise gahunda nziza ufise intumbero nziza kandi umunyamwete ni ngombwa aruranirwe umunyamwete ni ngombwa ashike ku ntumbero ziwe kuko biba ari ibintu biba muri wewe ntiwigirisha kuko iyo ikintu kimaze kuba kiri muri wewe ni ngombwa nyene wumve ko nyene ugomba kugikora. Wow, Iinès, watubwiye yuko utigeze ukubagana arivyo vyaguzigamye gushika uno munsi akaba arivyo vyashoboye kugira kugushikana aho ugeze uno munsi tukakumenya nka Iinès iteka kandi ukaba ukiri mu nziza nziza y'agakiza aho benshi bikunda kubagwisha bagasubira inyuma abandi bakagwa mugabo bakongera kuvyuka. Nihe nama ushobora kubwira urundi rwaruka rukijijwe kuko burya turakuza kumva ngo agakiza na kamere ni ibintu bibiri bidasa hamwe n'impano agakiza kamere n'impano ngo ni ibintu bitatu bidasa kandi ivyo bintu iyo utavyitwayemwo neza birashobora gushikana mu kibanza utizigamwo kibi kibabaje giteye n'ubwoba kandi tukaba dufise abanyempano benshi nk'uko uri kurabivuga kandi bavukiye mu miryango y'abakijijwe imiryango y'abakristo ariko bikanka niye nama canke niye mpanuro ushobora gutanga muri abo bantu? Jewe ikintu numva nohanura abandi barimvyi bagenzanje bari mu bigero nk'ibyo wanje canke bakiri bato ubu urakuze ubu ico wokora cose ugikora nk'ukizi. Ego ikintu kimwe gusa novuga ubwa mbere ni vyiza yuko umuntu mu vyo ariko arakora agira intumbero apana gukora gusa ko kubera ati nakararirimba reka naje ndirimbe ukagira intumbero kavuga ati jewe ndi umuririmbyi kandi ngomba gushika ku kintu kanaka ngomba gushika ahantu kanaka ico ni ikintu gituma kandi iyo vision ugayihagararira ukavuga ati nta kintu na kimwe kigomba gutahasi vision yanje shobora guha umwanya shobora guha akaryo. Ivyo rero birafasha cyane kuko akenshi ikintu gikunda kutugora ni kubera ko hari igihe umuntu avuga ati jewe reka ndirimbe akazana akantu gatoyi cyane gato ukacusanga ku kantu kabaye nk'ikibazo dufate muri eglise kaca bitera bituma abivamwo akavuga ati jewe rero wapi kubera ko ntiyari afise ahantu kure ariko araja mugabe ikintu ca mbere numva novuga tugire vision uvuga ati jewe ndagomba gushika aha mu gikorwa c'Imana mumaze kumenya vision uvuga ati ni giki nokora kugira ngo vision yanje nzoyishikeko. Hari igihe bidusaba rero kwiga hari igihe bidusaba gutekereza ugaca bugufi ukemeranye n'ukicara ukicaranye ukigishwa hama nawe rero wamaze guhingurwa ukagera ahantu uvuga ati ubu nanje ndafise ico shobora kuvuga imbere y'ishengero ndafise ico shobora gutanga kandi mfitiye icizere. Kubera ko nasanze hariho nk'abaririmbyi ugiye ukamubwira ati wowe rero indirimbo uririmba harakenewe uko wokwiga vraiment nukuri ugize Imana ukavaho amahoro woshima rero ico ni ikintu kitugora ariko wemere nyene nawe wabura umuntu umenga urafise titre ikomeye muri eglise yawe emera ucishwe bugufi utekereze wumvirize icundi muntu agusumvya kubwira hama rero kubera urumva vision ifise rondera ikintu congera gituma uzoshika kuri ivyo bintu vyiza kubera ko hari indirimbo ushobora kuririmba nk'akarorero ugasanga no musi ntigize impact muga ko waririmbye ubutumwa bwiza waririmbye ibintu vyiza witondeye umuziki witondeye mu vyo ukora naho haba inyuma y'umwaka
abantu ugasanga yandimbira garutse kubera ko ibintu waririmbye ntibyari bifatiye kuri uwo mwanya ntibyari ibintu by'ibigumbagumba ariko waririmbye ubuzima umuntu akeneye uno munsi no mu buzima bwa kazoza azoba gikeneye waririmbye ibintu umuntu azoguma yumva hari abantu badukurira indirimbo zabo baziririmbye ngira ngo bakira basore ariko nubu arabatama ziracadufasha indirimbo z'aba Apollinaire rero ntiduhagarare ku kintu cyo kumva ufise tuno musi abantu bambona gutari kiyumvira ati ejo aho ngomba gushika nzohashika gute kandi abantu bazoba bakinyakira gute igikorwa nakoze mbe no musi nofa ibikorwa nakoze indirimbo naririmbye zoba zigifasha ishengero rya Kristo ya nico numva novuga hama ni gute bashobora kujera uburirimbyi bwabo hamwe n'agakiza bikamatana nibibe kuririmba gusa ikintu nkunda kuvuga nuko dukwiye kumenya ko kuririmba abaririmbyi natwe hari igihe tubifata nk'ibisanzwe ariko dukwiye kumenya ko dufise ho rikomeye nk'undi muvuga butumwa wari we wese kurya pasteur nawe nyene yinengesera mu byo akora mu byo avuga hama agategura ibyaza guhishengero akicara akavuga ati bamwe bakaja no kwiga natwe n'abaririmbyi dukwiye kumenya ko dukwiye kwinengesera kandi dukwiye gusenga cyane apana kubera ko ejo nzoririmbisha ce ni nengesera muri uyu munsi ce mfata umwanya wo gusenga tejo bizogende neza oya ahubwo bitubera ubuzima tubeho dusabe Imana dushoboze kugira ubuzima bwo gusenga kwegera Imana cyane ni kuko ingabire n'abantu bataririmba indirimbo z'Imana bararirimba kandi bakaririmba neza bakagira amajwi meza rero itandukaniro ritegerezwa kubaho nuko twebwe ibyo turirimba ubuzima tubanye n'Imana buri munsi apana gusa ko ari byejo ariko yatwo turategura evenema hari ibintu nyawe dutsinda abaririmbyi ugasanga ko ufise evenema uriko urategura muri iyo minsi ukaca winengesera n'uwo gutsitara ko nukwiruka myihanganira kugira ngo uvuga ati ejo sinzohave maramarira imbere ariko dukwiye gutahura ubwa mbere ko Imana dukorera ituzi bwina mu mitima ibyo twiyumvira n'ibyo dukora rero tuyisabe kubana nayo buri munsi uko bukeye ko bwije nibaza ko ari byo byadufasha cyane urakoze cyane Iinès aha turi kuzo w'ikiganiro ariko nko muririmbyi nubwo turi muri my story canke intahe y'ubuzima ndagomba turirimbire gatoya ukwagumye ivuga umuririmbyi yo kuva kera mu Ruyigi nino umva vraiment no ushobora kugenda utaririmbye nubwo turi muri my story gatoyi gusa abakuzi ba Kejo Media bumve uburirimbyi uri kuravuga bumve icyo uri kuravuga kuko bajya bavuga ati n'umufundi kugira ngo umenye kandi umufundi agenda niki umwiko sawa reka ndirimbe gato akarimbo ko muri kantike ndakunda indirimbo zo muri kantike cyane ubu n'amahoro mu mutima wanje kuko Yesu yankijije kandi hari ikintu yanyigishije nuko nakwiye kwiga Ngira Satani yanteye akandasa imyami numva mfise ikindemesha ko Yesu yabonye ko nokwibura aranyigura arancungura nimore mu mutima wanje Iinès rumaririmba neza ntiwavugira ubusa bisigura yuko umaze kuva mu Ruyigi ugeze Bujumbura amatravail yasaze tege byagenze gute oya mu bisanzwe uriko nabikubwiye ko ufise ugomba kuja ntwagarika ngo umukora rero
nukuri ndashima Imana naho mba umunyantege nke bikanka ko nkora igumana nanje basika singenda kagirire reka ndayivuga. Okay, none hamwe n'ivyo byose ufise iyihe ntumbero mu buzima bwawe? Intumbero mfise ni yuko nabivuze, ubu ndafise umugwi nkoreramwo, uwo mugwi rero ndiko ndakorana nawo cyane kuko navuze ko nandika indirimbo, gushira hamwe izo ndirimbo tukazigira hamwe hama tukazisohora. Hama niwe wandika wenyene canke oya turafise abanditsi kuko iryo shure nagiye no kwiga hariho n'undi twagiganye dukorana muri uwo mugwi. Rero ubunye ndafise aho nshobora gushira izo ndirimbo tukazigira hamwe tugafashanya, ariko kandi saha gusa n'inyuma y'umugwi n'igihe umugwi utoba ugihari canke n'igihe noba ntari hafi yawo, ndumva hariho byinshi nkeneye gukora, ndumva ko hariho kuja. Ego. Wow, urakoze cyane. Iinès, reka ndagushimire. Nanjye ndabashimiye cyane. Kandi ndagushimire kubwa kano kanya. Kano mahirwe waduhaye, agateka waduteye, vraiment mari guhezagire. Amen. Nanjye ndabashimiye Akejo Media. Imana ibahezagire cyane kuba mwampaye karyo nkaka kugira ngo ndavuga ikiri ku mutima wanje. Ndabashimiye cyane. Urakoze cyane. Ivyo watubwiye ndiza yuko byafashije benshi, imitima ya benshi, hari ugwaruka rwinshi dushobora kuba gwarabayeho mu bihe bitari vyoroshe mu gukura kwabo, bikabagora ko bashobora kuguma mu gakiza, bikavuga ko bigumya nkuko wigumije mugabo bumvise yuko bishoboka. Ndiza yuko ku muntu yaba kiri hasi canke n'uri hejuru bishobora kuba byarashize ukanyerera, haracari ivyizigiro ikibi no guherayo. Reka ndagusaba akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Kejo Media bariko badukurikirana, ushobora kubaka impanuro, ushobora kubaka akajambo kumugisha kuko atura kubugisha bagabakozi b'Imana ngabo bageze hose barahezagira, canke akajambo nyene sinzi uko vyumvamo. Ikintu ca mbere nobwira abakunzi ba Kejo Media ubwa mbere nuko bagize neza kubakurikirana, ahubwo bahamagarire n'abandi kuko abantu bashigikira abandi nabo bakwiye gushigikirwa, abantu biyumvira ku bandi. Rero no bahamagarira abatari bwa bikore bya bindi byose ukunda kubabwira, subscribe cyangwa s'abone, babikore basangize n'abandi. Hama ikindi naco no babwira nk'abandi bafise impano zo kuririmba canke bafise izindi ngabire bagukorera mu ishengero ry'Imana, nuko atakintu na kimwe Imana yashize kuri muri twebwe kubw'ubusa, yagishizeho kuko igomba ko tuyihesha icubahiro mu byo yaduhaye. Rero ababikora babandanye, abariko bacika intege muvyuke muhaguruke mukore. Imana niyo nkomezi zacu, uhoraho niwe mwungere wacu. Ntivyoroshe ariko kandi Imana idufashe ukuboko tuzoshika, izodushikana amahoro. Nibyo novuga. Ndabashimiye gose. Murakoze cyane. Reka dushimire abakozi ba Kejo Media bariko badukurikirana, ndiza ko bagize ibihe byiza, bumvise impanuro nyinshi, bize batahuye, bumvise uko umunyempano canke umunyengabire ashobora kwitwara kugira ngo bimushikane kuri réussite, ntibitume atsitara canke ngagwe, canke nubwo yotsitara akamenya ko ategerezwa kuvyuka kugira ngo abandanye ibikorwa vyiwe neza. Sino muri gospel gusa, ni mu buzima busanzwe. Si byiza ko uha agaciro canke uha amahirwe ibintu bishobora kukubuza gushika ku ntumbero zawe z'ubuzima. Umutumire wacu yagerageje kutwigisha, yagerageje kuduhanura, yatubwiye histoire yiwe, yatubwiye intahe yiwe y'ubuzima bwiwe gushika ahageze no munsi yuko Imana ari yamubereye umwizigirwa, bigatuma ashika ano mango akiri muzima kandi agikomeje mu gakiza, agashika no ku ntumbero ziwe n'ubwo atarashika ariko arizera yuko azoshika. Reka mvuga ati rero mwakoze kudukurikirana, mwakoze kuduha agaciro. Cyari ikiganiro My Story canke intahe, ano mutumire wacu itariteka Iinès na Jewe Keza Fleur ya Audrey. Ciao ciao.
iraruhura, itanga amahoro, itanga umunezero. Akejo Media.